Amahoro y'Imana abane namwe kabisa, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko uri hose kabisa ugenda ugira ibihe byiza cyane. Nitwa Alphonse kabisa, iyi ni Alphonse Sport TV, nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Imikino ya Champions League iraza kuba igaruka kuri uyu munsi kabisa, imikino myinshi igiye itandukanye rero araza kubaruka mu kibuga. Rero imikino iraza gutangira ku isaha 12:45 kabisa. Amakipe menshi agenda amanuka mu kibuga kabisa, agenda ayigaragaza kabisa, tureba ko ibintu bimeze ku munsi kisa isa 12:45 ikipe ya Monaco iraza kuba ikipe ya Crevena ku isa 12:45 kandi ikipe ya Inter de Milan iraza kuba ikipe ya Club Brugge ku isa 12:45 ikipe ya Arsenal ku isa 3 iraza kuba ikipe ya Shakhtar Donetsk kabisa, ikipe ya Juventus, ikipe ya Stuttgart ku isa 3, ikipe ya CSKA Sturm Graz kabisa, ikipe ya Sporting ku isa 3, ikipe ya Real Madrid ya ikipe ya Borussia Dortmund ku isa 3, umukino ukomeye cyane. Kandi ikipe rero ya Paris Saint-Germain kuba yakira ikipe ya PSV ku isaha 3 kabisa, ikipe ya Girona ikipe ya Slovenia Bratislava ku isaha 3, ikipe ya Aston Villa iza kwakira ikipe ya Bologna ku isaha 3. Kandi ku munsi w'ejo hari imikino Atalanta za ikipe ya Celtic ku isaha 12:45 kabisa, ikipe ya Brest ikipe ya Bayer Leverkusen ku isaha 12:45, Club Brugge ikipe ya Leipzig ikipe ya Liverpool ku isaha 3 kabisa, ari mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya Manchester City ikipe ya Sparta Praha ku isaha 3 kabisa, ari mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya FC Barcelona ikipe ya Bayern de Munich ku isaha 3 kabisa, umukino uzaba ukomeye cyane. Atletico Madrid ikipe ya bavandimwe kabisa ya Lens hari mu gihugu cy'Ufaransa ku isaha 3, ikipe ya Strasbourg ikipe ya Dinamo Zagreb ku isaha 3, ikipe y'abavandimwe ya Benfica izakire Feyenoord ku isaha 3, ku munsi w'ejo ikipe ya Young Boys ikipe ya Inter de Milan ku isaha 3 kabisa. Akaba ari imikino ya UEFA Champions League izaba imanuka mu kibuga ku munsi w'ejo kabisa, n'imikino y'inaza kuba imanuka kuri uyu munsi kabisa. Kate tugaruka ku mukino ukomeye cyane rero uraza kuba uhuza ikipe y'abavandimwe ya Real, uraza kuhuza ikipe ya Borussia Dortmund ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Borussia Dortmund yamaze kuba yanga kabisa gukorera imyitozo kuri stade ya Real Madrid ngo bataza kuba rero bakopera ikijyanye n'imyitozo kabisa, baza kuba rero bagihakana muri rusange. Rero katagaruka kuri umukino ugiye guhuza ikipe nyine ya Borussia Dortmund n'ikipe ya Real Madrid kabisa, turebe imikino yagiye ibahuza. Igihariye kabisa nuko rwose mu mikino bamaze kuba bagenda rwose bahura, nuko rwose ekipe y'abavandimwe ya Real Madrid imaze gutsinda inshuro 7, banganya inshuro 5, ekipe ya Borussia Dortmund batsinda inshuro zigera kuri 3 rero kabisa. Waza gutsinda rero ikipe ya Real Madrid imaze gutsinda ibitego 26 kabisa, itsinda ikipe y'abavandimwe ya Borussia Dortmund. Kandi Dortmund yamaze kuba yinjiza ibitego bigera kuri 19 rero itsinda ikipe ya Real Madrid kabisa. Akaba ari uko ibintu bimeze rero mu mikino myinshi rero yagiye ibahuza kabisa, harimo n'imikino kabisa, harimo n'imikino itandukanye rero, harimo n'imikino rwose rero igiye itandukanye, dore ko rwose baje no kuba babatsindira kuri finali birumvikana mu mikino yagiye rero ibahuza. Mu mwaka w'ibihumbi 2023-2024 bakinnye nyine finali birumvikana, ekipe y'abavandimwe rero ya Borussia Dortmund zakuba rwose itsindwa n'ikipe ya Real Madrid ibitego bigera kuri 2 yose ku busa. Rero biza kuranya n'ikipe ya Real Madrid itsinze 2 ku busa. Mu gihe kandi ikipe ya Real Madrid season 2017-2018 yari imatch kabisa ya gatandatu mu itsinda rya H, ikipe ya Real Madrid yaje kuba itsinda Borussia Dortmund ibitego bigera kuri 3 kuri 2 kabisa. Mu gihe kandi umukino wa kabiri waje kuranya ikipe ya Real Madrid n'itsinze Borussia Dortmund ibitego bigera kuri 3 yose kuri kimwe. Ekipe y'abavandimwe ya Real Madrid yongera gutsinda yongera kunganya na Borussia Dortmund ibitego 2-2 hari mu itsinda F season 2013-2014 rero baza kubanganya ibitego 2-2 yari match ibanza. Match ya kabiri nayo baje kubanganya ibitego bigera kuri 2 rero kuri 2. Mbere kandi 2013-2014 yari quarter final cyangwa se muri kimwe cya kane kirangiza cya UEFA Champions League, ikipe ya Borussia Dortmund iza kuba itsinda ikipe ya Real Madrid ibitego bigera kuri 2 yose ku busa. Rero mu gihe umukino wo kwishyura ikipe ya Real Madrid yaje kuba ikora comeback itsinda ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 3
ubusa. Aggregate biza kurangira rero ari ibitego 3-2 ikipe ya Borussia Dortmund iza kuba inasezerwa. Bongeye guhura kandi 2012 2013 kabisa, ahubwo ikipe ya Real Madrid yatsindaga ikipe ya Borussia Dortmund ibitego 2-0. Mukana mukino nyine wo kwishyura biza kurangira rero ikipe ya Borussia Dortmund itsinze ikipe ya Real Madrid ibitego 4-1, ngo aggregate ibitego 3-4. Ikipe ya Borussia Dortmund iza kuba ihita ayikomereza. Bijya kandi rero uri mukino baheruka guhura kabisa rero nuko baheruka guhura kabisa 2002 kugeza rero 2003 boni isezo birumvikana. Ikipe ya Borussia Dortmund yanganyaga rero ikipe ya Real Madrid 1-1 yari n'itsinda groupe C. Bijya kandi ikipe nanone kandi umukino wo kwishyura Real Madrid yaje gutsinda ikipe ya Borussia Dortmund ibitego bya 2 byose kuri kimwe, baza kongera guhura 9-7-8 saison, baza kuba rero banganya ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura ikipe ya Real Madrid no muri itsinda ikipe ya Borussia Dortmund ibitego bigera kuri 2 yose ku busa. Rero ubwo rero mu mikino yagiye bavuza kabisa nuko byaje kuba bigenda kabisa, rero biza kuba bigenda gutyo rero birangira ikipe nyine ya Real Madrid imaze gutsinda imikino igera kuri 7 ya Dortmund imaze gutsinda imikino kabisa, maze gutsinda imikino igera kuri 3, bakanganya imikino igera kuri 5 muri UEFA Champions League. Bamaze gutsinda ibitego byinshi mu ikipe ya Borussia Dortmund muri UEFA Champions League. Bamwita Marco Reus, afite ibitego bigera kuri 24 kabisa, all time top scorer muri kandi all time top scorer wa Real Madrid. Bamwita Cristiano Ronaldo n'ibitego 105 kabisa. Ikipe ya Real Madrid imaze gutwara ibikombe 15 bya UEFA Champions League kabisa, ikiheruka kugitwara sezo 2023-2024. Bijya kandi ikipe ya Borussia Dortmund ifite igikombe kimwe rukumbi cya UEFA Champions League yatwaye sezo 9-6-9-7 kabisa. Akaba ari uko rero bimeze kabisa hariya muri UEFA Champions League, akaba ariyo mikino ndetse kabisa iraza kuba igenda imanuka mu kibuga kabisa kuri uyu munsi. Rero bizira ko muraza kuba mugenda amuryoherwa muri rusange. Ikipe ya Arsenal kabisa nayo iraza kuba ireba ko yagarura cyangwa se yagarura modu abafana rero kugira ngo yitware neza, rero ibasha kuba yabona amanota 3 kuri uyu munsi kabisa. Bashimire cyane, nizera ko wakoze subscribe kabisa, mushimire cyane uri umuntu w'umugabo. Nawe utarayikora kabisa nicyo gihe cyawe kugira ngo rero ukore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ukore no kunzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dukizeho kabisa ujye ubasha kugenda ukibona muri rusange. Ciao ciao, ndabakunda.